rero mbarusha naho nomanza nkatanga onyo canke se krendeye ku bantu bavuga ko ari abakozi b'Imana bariko barashira igitutu ku bakristo babo ngo Pi Network n'ifaranga rya Satani. Ndabizi ko bazohindura imvugo, ivyo ndabizi. Muri white paper ya Pi Network hariya iyo ugiye kuyisoma barakwereka ngo igihe iyi DEX turimwo ya liquidity pool, iyi testnet turimwo ya protocol. Yes, Mr. Daniel, tugize umugisha wo guhura nawe hano kuri Mbarusha Mining TV, cyo katuganiza twese muri rusange nk'abapayiniya kuri cryptocurrency, by'umwihariko kuri projet yacu ya Pi Network. Mu by'ukuri muri rusange dukunda kubona ko systeme cyangwa kuba timu ikunda kutwereka ko iri kugenda ishyira imbaraga zidasanzwe muri ecosystem za Pi Network cyangwa muri umushinga wacu wa Pi Network, by'umwihariko ari nako tubona dApps cyangwa ari application 100 yiteguye kuzadereza ibicuruzwa cyangwa kuzatanga ibidandazwa, by'umwihariko ku giciro kitavugwaho rumwe n'abantu benshi. Hari abemera kiriya giciro cyagaragaye ku ma echangeuri, hari abemera kiriya giciro cya GCV 314,159 by'idolari. Ibyo byose tubibona twese nk'abapayiniya, ariko turagira wenda ugire icyo utubwiraho nk'umusesenguzi twemera cyangwa nk'umuntu wagerageje gucukumbura cyangwa gusoma amakuru. Iyi projet yacu ya Pi Network urabona irimo iyerekera, by'umwihariko ngira ngo urabona ko abapayiniya bamwe na bamwe bararambiwe, babivuyemo. Hari abavuga ati kowa timu ibitubeshya, ati ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo bizaba. Wowe ubibona gute nk'umusesenguzi twemera hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko kuri cryptocurrency cyangwa kuri iyi projet yacu ya Pi Network? Kubera ko ndabizi ko nawe uri mu bantu bagerageza gusoma amakuru ahagije cyangwa amakuru yimbitse, cyangwa umuntu ufite amakuru kuri umushinga wacu wa Pi Network. Tugoye ikaze hano kuri Mbarusha Mining TV. Yes, go cyane, ndakuramukije cyane Mbarusha, amakuru yawe uraho? Ndagusuhuje, ni Mtumishi. Benshi banzi ku izina rya Mtumishi, ariko unyise na Daniel niryo zina ryanje. Ari ubundi bwo kuri rezo sosiyo nkunze gukoresha Mtumishi. Tugiye kugira icyo tuvuze kuno mushinga wacu wa Pi Network. Hari n'abandi bakunze kunyita irindi zina, ariko amazina yose banyita nta kibazo, nta ribi. Ubwa mbere bwo ndagutahije, ndagusuhuje, ndakuramukije, nongera ndamutsa abaridere bose, DMD, Shoamu na Musau, ndetse na Olivier hariya. Abo bose ndabasohuje rwose. Ni izo nkingi zose ndiko ngenda mvuga nawe urimo Mbarusha, nishize muri cadre yuko twokwita aba moderateur buno mushinga wacu. So hama ndaryohewe cyane kuba tugiye gukorana ikiganiro hano kuri Mbarusha Mining TV. Bwa mbere noshishikariza abantu gukoraho subscribe kuri Mbarusha Mining TV, bakakora share na bakakora share na like, ndetse nanje ubwanje hari channel nkunze gukoreraho ibiganiro, ariko kandi kuri channel yanje akenshi ntago nkunze kuba ari ibiganiro by'uko nguko, aba ari ibiganiro byo kwigisha umuntu ukungene yovyikorera, kuko igihe cyo gushishikariza abantu ku mininga gisa nkaho kiriko kiraduherana, ahubwo turiko turigisha cyane, dukora video twerekana mu buryo bw'amafresh y'ukungene umuntu yoshobora kuzovyikorera atabanje kuja muri ba bantu azisanga bamwivye. Ubwo rero nanje mfite channel yitwa Mtumishi Official. Ubwo umuntu ayigiyeho ayisacinze kuri YouTube arayibonaho, akakoraho subscribe, hanyuma akakora na like na share ku biganiro bihari. Ni bijanye no kwigisha n'ishure ukungene no mushinga ukogwa, kandi abantu twatanguranye kuri iyo channel ubu ngubu barashobora kuvyikorera, barashobora kwirungikira Pi, ukungene bayavunja, ukungene bugurura Stella, ukungene no kuvuga ni ibiganiro byinshi bikoze mu buryo bwa video kuri iyo channel. Ubwo rero
uko ndarikiye abantu gukora subscribe kuri Mbarusha Mining, niko nshishikarije n'abandi baje gukora subscribe kuri Mutumishi Official. So uno mushinga wacu rero bwana Mbarusha, hariho ijambo riri hariya mu gitabo ca Bibiliya, mu ngoma ya mbere igice ca 12 umurongo wa 32, niho havuga ngo hariho ubwoko bw'akagwi kamwe gato bari incabwenge zo kugenzura ibihe. Iyo numvise hariho abantu barongoye amadini bagomba gufatanya ibi bihe byo kuzoza kwa Yesu yagiye aravuga ko bizoba, bakaca babihinduramwo nk'aho ari icyaha, bigatuma abo bantu bagira ubwoba cyane bwo kubikora. Birambabaza nkumva ndariwe mu bwonko. C'est vrai, ivyo nivyo, nimba Imana yaravuze ko bizotegerezwa kubaho, tuzobibamwo, ariko ntago kubibamwo bizoba bisobanura ngo ubibayemwo azoba akoze icyaha. Ico ni cyambere Mbarusha nkubwira. Turabibamwo, ariko kandi uzokwepa kubibamwo nta buzima azoba afise kw'inosi, azoba yiyahuye, kandi uwiyahuye ijuru ntago azaribona. N'ibintu byinshi uwo Yesu yasize avuze bizobanziriza kuza kwiwe, ariko abo bakozi b'Imana benshi baca bashaka kubyitirira, kuko bagiye kuvyita ngo ni vya Satani. Indangamuntu ya digitale ngo ni ya Satani, amafaranga ya digitale ngo na ya Satani, kugira ngo ujya muntu yumvise ako kantu k'akajambo kamwe ngo ka Satani gusa ahita atinya ico kintu. Iryo ni ikosa nsuhuje abo bantu vuba cyane, bitarenze muri 2026 Mbarusha. Nkubwije ukuri, abapastori bazohindura imvugo, kandi nibo bashishikarije abakirisu babo kutajya mu mafaranga ya digitale ngo na ya Satani, ariko bazogaruka kubibwira abo bayoboye ngo bayature, ngo bayabahe, kandi aribo babankiye kuyashaka. Nibo babankiye kuyashaka ngo bayamine for free, ariko igihe bizoba birangiye bazohita nabo barondera amakonte baze barabatuzaho. Nibamenye ubwenge, bagendereza igihe. Ibihe nibyo bigenda bigana, no kuvuga ibihe nibyo bigenda bikurakuranwa biha ibindi. Rero nibaze baratahura ibihe tugezemo nibi, nimba ari ikimenyetso bashobora kwandika bitangurira kuza kwa Mesiya, bavyandika ahantu, ariko ntago bobuza abantu ngo nimubibemwo bino bintu ngo ni vya Satani. Aba ari ikosa rikomeye cyane, kuko ejo uzogaruka kubibahatira ngo ni mu bitange. So rero Mbarusha, naho nomanza nkatanga onyo canke se krendeye ku bantu bavuga ko ari abakozi b'Imana bariko barashira igitutu ku bakristo babo ngo Pi Network n'ifaranga rya Satani. Ndabizi ko bazohindura imvugo, ivyo ndabizi. Muri white paper ya Pi Network hariya, iyo ugiye kuyisoma barakwereka ngo igihe iyi DEX turimwo ya liquidity pool, iyi testnet turimwo ya protocol, ubwo izorangira izocikurikiranwa na mainnet full launch DEX. No kuvuga ngo ico gihe cyo Pi Network yanditse ko ubwo umushinga ntago tuzoba dukeneye abakontributor bandi busha, ntabwo tuzoba tugikeneye ko baza barakora mwa kiriya kizingi. Urabona kiriya kizingi tuza turagenda tumininga buri ku munsi uheze amasaha 28 uko ahera tukora mwa kiriya kizingi, uko amasaha 28 ahera dukora mwa kiriya kizingi, kiriya kizingi rero kiriya gitufe kiriya. Mbarusha mpaye nkubwiza ukuri, ibingibi mpaye ndakubwira, ubwo decentralization izoba imaze guhera, bakabona support iraheze, uko bari bakeneye contributor w'umupioneers ategerezwa kuko uko umininga niko ugenda
ufasha ujya mushinga wa Pi ecosystem kugira uburemere bukwiye. Nibabona uburemere bwayo no gukora kwayo kuri kwije, kiriya kizingi kizohita cugara burundu kizime buri tukibure niyo cagiye. Ubwo ngubwo n'abanikora bazohita bafata ujya mushinga bawikureho, bace bawuha abantu community, usigara urajegwa, abasigara barawugera abari muri ecosystem, kugira rero ico gihe uzobone Pi. Kugira ngo uzobone Pi shamba rusha nkubwije ukuri, uzotembera n'ibirenge bishuwe, kuko iyi ecosystem iri kirubaka igiciro cayo, iriya hanze hari ikindi giciro. Hari impamvu iyi App Studio yagarutse mu buryo bwo kurenovera ama app n'ama application abantu bayiremeye, kuko ubu tugeze ku ma application ayicaye muri mainnet. We wavuze ijana, ararenga ayo ngayo ubu. Ayicaye muri mainnet ageze kuma app ibihumbi 2356 ari yicaye muri mainnet, n'ayandi ibihumbi 25,757 bikiri muri testnet. Ayo n'ama application mpaye nkubwira. Ariko nikora yariyumvira aravuga ati uno mushinga tuwugurure defi full mainnet, koko abangaba abadandaza abaki nabanyene ntibaranashika n'umuriyoni, reka twongera dushiremo agahinyanyuro kabijya kugira ngo n'umuntu adandaza akabutiki yiremere app yiwe azodandarizaho ibintu byiwe online muri ecosystem. Hariya muri ecosystem rero hazoba hariko hakora kiriya giciro ca GCV. Naho nyene ntago jewe nshobora kuvuga ngo GCV ngo izokorayo n'indwi imwe, izoba yarenze gose. Ariko abazokorera haya muri eshangere hazoguma hari trader. Ariko ngira nkubwire igiciro cyo muri eshangere, umuntu azogurayo Pi kugira yizane muri ecosystem ihite ikora ibikorwa muri ecosystem, ntago eshangere izokwemera kuyigumiza kwa ari amadolari mubona y'ubusabusa. Izohita iduga ishikira kiriya giciro kiri muri ecosystem. So abenshi baravuga ko hari ibiciro bibiri, ntago mbyemeza 100% canke ndabihakana 100%. Ku busesenguzi je maze gukora nuko iriya utoye uguze Pi kuri ziriya exchange zakoze KYB, uyizane zijya Pi uzizanye kuzibayidinga, ico gihe twabayidinga bid watanga 10 uzivanye muri exchange, nizo wamininze bagukoreye migration ugatanga 10. Nubu naho wubaka app utanga Pi imwe uyivanye muri exchange yakoze KYB, naho nyine ugatanga Pi imwe. Kandi uko ugenda ubaza AI ikigufashamo 0,25 baza baragucharginga kuri buri kintu cyose AI igufasha. Wakoresha Pi yakorewe migre iri muri wallet, wakoresha Pi wakuye muri exchange, hose bagenda baracharginga yangana. Rero ivyo bikorwa core team ibiri kikora, sinshobora kuzana umuco ngo mvuge ngo ibiciro ngo birahari ngo bizoba bitandukanyo yaba ivyo bintu byari bihari. Ivyo bikorwa turiko dukorera muri ecosystem, bogiye baratubwira ati wewe rero ugiye gukoresha ama Pi ukuye kuri exchange ugakoresha application ya App Studio, ntago uri himwe, uriha nka 100. Ariko abakoresha iri muri wallet bari himwe. Ivyo ngivyo yaba system ari kibikora, twahita tuvuga ko irebreke ibiciro bizoba ari bibiri. Ariko simbihamya jewe 100% nk'umuntu maze kubona ubusesenguzi bwinshi. Repository za Kosasi turazibona.
nizafungurwa ziriya, kiriya giciro kizoba cemewe gukoreshwa muri ecosystem. Niyo mpamvu Nikora ariko akora ibishoboka byose, akora ibishoboka byose. Mbarusha nkubwire, wewe yisunga gukora utility, arazi yuko uno mushinga uzokenerwa n'isi yose mu bwoko bwose bwo mu buzima tubayeho ku isi. N'umuntu azovoma amazi yo kunwa amwe tugura ayagura payi. Mugabo aravuga ati iyi ecosystem ntegerezwa kuyubaka izoba ifise inguvu zihambaye cyane, kuko izo bikorerwamwo hafi isi yose. Nico ariko arihutira. Kandi rero uko ifaranga rizoba rikenewe mu buzima bw'irya no hino, niko rizogenda riduza agaciro karyo. Ibaze ubu turiko turababa miliyoni 100 z'aba mining payi, turiko turenga gato. Ariko kandi abantu batuye ku isi turi biliyo 8 ca wiyumvira abantu biliyo 8 kubashakaho ifaranga ririko rikora ku isi, ku bantu badakwije n'umuriyoni 1, badakwiye ni miliyoni 5. Urumva ukungene agaciro kayo mafaranga azogenda araguruka. Akarorero gato, twebwe hano mwa kino gihugu cyacu cy'u Burundi, umurongozi wacu w'igihugu niyo ndamugezeho nkoma amashi, kuko ni intwari, n'urubuto rwa Rwagasore na Ndadaye Imana yatwihereye. Yagiye arafasha Barundi kubona aho amazahabu kera abakoroni baza batwiba bayimba bakayajana iwabo. Ariko Imana yagize ibikorwa byayo, tugenda umurongozi wacu w'igihugu agenda arabona aho hantu hari hahishije, barahabona, ubu bari mu kazi. Kudandaza rimwe gusa ubwo butare byatumye idolari mu Burundi rimanuka cyane, urugero hafi rugera ku bice 75. Kubera ko imagine ubwo butare bukenewe nk'igihugu c'Ubushinwa canke n'igihugu c'Ubuyapani, ibihugu bibiri gusa. Ifaranga ry'u Burundi ryahise ritumbagira, hari amwe mbere riza rimaze kurenga mu gaciro kubera ico kintu kimwe. Cyo wiyumvira naho uzoba ufise wewe gold wamayininze payi, ntago izoba ikenewe n'igihugu kimwe canke bibiri. Ibihugu 232, ibihugu 232 biri ku isi bizoba bigukeneye wewe kugira ngo ubihe kwiyo zahabu. Ushobora kumbwira ko iyo zahabu yawe izoguma kuri ico giciro uzoba wiyumvira? Oya, kizopuringa kiduge cyane, kiduge gishike kuri wa miliyoni abanyamerika bashaka. Ariko nagira nkubwire, nta kiza kuba igiti kitabanje kuba icyatsi. Ico abantu bacumva uko ibyo twari dutegereje siko byagenze. Ariko kandi uko bizoba bimeze nuko muri ecosystem hazokora GCV, ariko izivuye muri exchange full launched DEX ikaba mining igahagarara burundu, ataho umuntu agikura payi, uzohita ubona ukungene bazinyanguri ziri kuri exchange. Niyo mpamvu Mbarusha nkubwirane, umunyabwenge naho yoba yifitiye agafaranga kiwe, akagira utwo 100, 50, natugure coin za payi, yibikira ahantu ashaka tugumize muri exchange. Nimba atakoze KYC, bamba atamayininze, afuma zigurirayo azigumize muri exchange. Mbarusha ibi bintu ndiko ndaba ukungene bizohava bikora ku isi, ukacuraba n'abantu babigaye, bizozanira ibibazo isi, bizozanira ibibazo isi. Ikindi no hanura abapiyoniye bariko bategereza kino kiganiro turiko dukora, Mbarusha, mu by'ukuri igihe tugezemo nico kwiga kubyikorera. Hazo igihe rero ca full launched mainnet, ecosystem itanguye ibikorwa byayo, nababwiye ama application n'amadapu ari muri mainnet n'ayari muri testnet nanda kicubakwa. Murindire uko 10 guhere muze murabe ama app tuzoba dufise. Ni app studio badushiriyemwo yugufasha n'umuntu wese atazi n'icongereza n'igifaransa n'igiswahili, yiyubakiye application yiwe
uzuraba ama application azoba yicaye muri iriya ecosystem, azoba ari ivyatsi vyayo. Uzoca uraba ukungene ecosystem yemera ririya faranga kurikoresha mu budandazi, mu budandaza, mu buki vyose, mu buzima bwose busanzwe umuntu wese, kuko ubukora team iriko ibikora neza. Ugiye muri P browser igendera guha category iza commerce zizoba ziraha, ugomba kuja muri commerce uzokora muri commerce, uzohita ubona ama application yose yiteguye kuguha ibidandazwa. Ugiye mu vy'amagara uzosanga core team yabitandukanije mu bijanye n'amagara, health, uzohita ubona ibigo byakira payi mu kuvura. Ugomba umugeni, ugomba umugabo, usanga yagiye irabishira muri detail. Relationship, ukora muri relationship ukacubona ama application y'inkumi zose ziyabonesheje, zose ukungene abantu bakoze ama application yo gushirako inkumi zishaka imisore, abasore bashaka inkumi. Nukuvuga ngo buri rugero rwose rwo mu buzima tubayemo bwubakiwe app yayo. Ucumbwira Mbarusha ukungene umuntu azohava yiyumvira kugenda muri eshangere ngo agiye ngo kuraba ngo ukungene ngo yofata payiwe ngo ayivunje mu mbabi, mu mafaranga y'imbabi n'inoti, kandi azi hari aho yoca kugira ngo icyo ashaka aca kiriha mu giciro ca GCV. Ntago bizokunda. Niyo mpamvu aya mahigwe Nikora agenda arakora yongera agira ati ni mwubake biriya, mwubake na biriya, nukugira ngo afashe yongere ashira ku gihe abantu bashobora kuba baracerewe. No hamagarira abantu rero banyumva, ahisi turiko turagenda sahoroshe, uwanka kugendana nuko isi ikigenda ntago azobaho, nukubaho kwiwe kuzoba ari kumwe gukubita inzu bipfunsi. Kandi ibi bintu yari yarabibwiwe mugabo akavyanka, kandi ukuvyanka kwiwe azogaruka kwidogera ubwonko bwiwe ukungene bwamuteye ubugugu nk'ubwo. Nagiye kubona ico abazungu badusumvya Mbarusha, nagiye kubona ico abazungu badusumvya ahanini twebwe b'Afrika ni ikintu bita abstinence, kwihangana. Ndavye ikiraro co mu Bushinwa, hariho ikiraro nako urukuta rwo mu Bushinwa rwubatswe imyaka 1400. Urwo rukuta rwo mu Bushinwa abagubatse si nabo baruhejeje, mugabo abagiye kuruheza bakabamwo ivyiza by'urwo rukuta biriko bifasha Ubushinwa, biriko bibonwa n'igisekuruza cuno musi. Mugabo ugaca usanga umuntu yicaye araho ariyicariye, aratuka, aratekanye, aratekereje ngo ibi bintu ngo bizoba ngo inyuma y'imyaka n'imyaka napfuye ngo bizoba bimariye iki. Uwo muntu kabisa mu bwonko bwiwe arafise ibintu vyononekaye, ntashobora kwiyumvira n'abazosiga ku isi, ntashobora no kwiyumvira nabo azoba asize mu muryango ko bashobora kuzogirirwa akamaro n'ico yakoze. Jewe birambabaza cyane, kandi umubabaro wanje uhera mu bantu b'abanyamadini barongoye idini. Abanyamadini bafashe ibi bintu vy'amadigitale n'iterambere bakaca bavyitira ngo ni satani. Barambaba niyo ndamwumvise ndavuga ati sha vuga kari vya satani neza, ejeje uzobahimiriza abonye nubibuza kubizana mu mashikanwa baguturire. Rero abantu bohumuka, abapiyoniye bahevye kumayininga bagaruke mu gikorwa bakore. Naho turiko turaronka ubushitwa, novuga ko ari ubushitwa kuko ubu ukwezi kose kugira ngo uronke payi, mu kwezi kose payi ubona muri hariya muri balance muri transferable balance izishobora kukorerwa migration, apana zijya turonka harimwo n'amabonus yabo twarefeye. Umuntu aronka payi imwe n'ibice 9 aminye buri munsi mu kwezi kose adasiba, imwe n'ibice 9. Biragoye kubona. Ntaco hako yobiheba burundu, nagaruke ku murimo kugira ngo
agaruke ku murimo kugira ngo abandanye mining, kuko aho babuca bugarira payi haba kuri eshangeri ntazoshobora kugura utayiguze ubu, haba kuzoyimayininga kuzoyimayininga bizohava bitamworohera atayimayininze ubu. Ico nico nosaba pionnier, kandi ikindi abapionnier no basaba kwino update twaraye duhawe nibagerageze biyubakire ama app yabo. Hari impamvu Nikora yipfuza ko application zogwira zigafuma zijya muri testnet, amarobo akazozihingura ivyo zishatse akaja muri mainnet. We gusa upfa kuba wubatse ikintu uzi neza ko uzokora muri web 3, pana vya bintu byo kwiyumvira ngo nemvanti ibi ngo ninabona amahera ngo nzoce nicarira, kuko hariho abantu bazokubaka ama app mamaze kubona GCV tanguye gukora bace batangura kuja mu maraha, baja mu madege, bongera bagaruka, baja mu madege, baja muri Los Angeles, Miami, bibagirwe n'ico babwiye ecosystem bazokora, kandi bafise umutahe. Batangure kurgisi ngira nkubwiza uzorgisi mugabo ngomba nkubwire nta myaka wibaza yuko uko agaciro ka payi kazoba kameze, uribaza yuko bizoca bikorohera kugira ngo ucuge umukubitamwo Zambia se mwayo mapayi? Namba woba uri mu mwisi tagira amategeko. Erega rino faranga rizoba rifise amategeko yayo, naho tutarayamenyeshwa, ariko ndazazoba hari. Utazoshobora kurifata uko wishakiye, ico ushatse cyose ari cyo ubonamwo. Oya, uzoba ufise urugero runaka uyakoreshamwo nikizoba kibereye. So je ndibaza mu busesenguzi ngejeje muri update dufise ubu nahanogeza abahebye kumininga nimba bankunda, abantu bakunda Mutumishi, ndababeginze bwana Mbarusha, ndabapfukamiye basubire ku murimo ba mining. Abo bakozi b'Imana baza barashuka abo barongoye yuko aya mafaranga ni karanga muntu bya digitale ko ari bya Satani, niba bihagarike. Kandi niba tabihagarika mu buzima buzoza bw'inyuma y'imyaka nk'umwe canke ibiri, bazotangura gushira ishavu n'ibikari n'ibirakari ku bakirisu barongoye ngo babaye ibigugu, kandi aribo babibateyemwo. Kuko ngira nkubwire Mbarusha, hagira umurongozi mu idini, hariho abantu mu bakirisu canke mu burongoye bagufata nk'icitegererezo, bavuga bati naka n'umukiranutsi ico yokora cose canke cyampamagariye ko nokora nico nokora, bakakugira nk'icitegererezo. Hari n'abafata umurongozi w'idini nka hari nawe azoba hijuru. Rero bene abo bantu baba baragushize mu iyo kategori, si byiza kubaroga mu bwonko mu ubwo buryo. Nimba turi mu bimenyetso biranga ukuza kwa Yesu, si byiza ko ubifata ngo ubigereka kuri Satani ngo ababikora bose n'abanyabyaha. Oya, ubu uri kuraswata, ubu uri kuraja mu nzira itari nziza kandi itariyo. Telefone ziza nukubaza bahubisha abantu ngo amatelefone ngo aho umuntu agutelefone umubona ngo ari muri Amerika nawe uri mu Rwanda canke mu Burundi, ngo ibi bintu byose ngo ni ibintu bya Satani. Abantu baratinya gutunga ama Android, ariko ubu abapasitoro nyene babivuga nibo basigaye bakorera amanama kuri Zoom. Ariko ibyo bihe byabaye muri kera, sinari nipfuza ko byoguma bigaruka muri industry y'ubutunzi. Ivyo amatelefone pe importe, umuntu atagira telefone arabaho, ariko umuntu atazobagira amafaranga mwiyo generation turiko tujamwo, kuzobaho kwiwe bizoba bigoranye. Minimum basi angarau Mbarusha byo bipfume byanka basi bipfume bishikira ku muntu atigeze aronka n'amakuru y'ivyerekeye na kino kintu. Ariko sinibaza yuko ikintu dukoze imyaka irenga 6 tugira dukwize n'umwaka ugira 7 kiriko kivugwa ku isi, kiriko kizenguruka ku isi, ata muntu numwe kitaragwa mu gutwi, kiretse abantu bari mu byaro mu misozi yo aho ahantu hatagira internet. Ariko ndizera neza ndahamya 100% abantu bose bari muri centre y'umuji, ahantu hose hari agasantere hashika connection, abantu amakuru ya payi barayazi.
hofuma basi ico kibazo kizovuma kiza kugira abo bantu bari mu vyariyo ruguru batigeze bamenya canke banumve n'iki kintu ca payi. Ariko ukaza usanga umuntu yacumvise ngo narabirambiwe, ngo nabonye ndabikoze igihe kirekire ndabiheba, ngo narabiravye, ngo mbona umenga ni ibintu vyo kudufinisha, ngo narabiravye, ngo nta nivyo nkicibuka mbere, ngo nivyo nuguruje, ngo sinkimenya niyo nataye, ngo ibi bintu mbere ngo wadushizemo, ngo nabonye ngo ari ubwesikoro gusa, ngo nta muzungu yoguhaya gusa, ngo baravuga menshi koko ku bantu bahawe umuragi wo kuzorinda bapfa abakene, baravuga menshi tu. Ariko nta ribi nta gitima kibi, abapiyoniye bose turabigisha kuzobana umutima mwiza, ariko sindavyibaza kuwo wabibwiye akavyanka kuzomugirira umutima mwiza nk'utabimenye. Sindavyibaza kabisa. Kuko abarundi niko bavuze barawuca bavuga ngo umucumbyi wa neza arabwibanza, canke se umucumbyi umuhakuzi wa neza arabwitanguriraho. Sinabaza ko azoza kugushikira we watarabona umuryango wiwe kumeze neza uwamaye neza. Rero Mbarusha, ndagushimiye ku kiganiro dukoranye, kandi iyi voice ndizera neza ko iraza gushika ku bantu benshi n'abari hanze y'igihugu, haraza kugira ikibahinduye mu bwonko, ibavane hano ibashikane ku rundi rugero. Kandi je ndibaza ko nyuma y'iyi voice abantu benshi bazodushimira ibikorwa tuzoba twarakoze. Igihe tugezemo saho kuguma turarikira abantu ngo mininga, ubu hariko mininga bamaze kubona icerekezo ca payi. Ubu turiko turashishikariza abantu menya kuvyikorera, kuko full desk mining for launched mainnet niyaba hazoca havuka barideri mutari bwigere mubone. Natwe naho twari dusanzwe tuganira namwe tubigisha mutubure. Abo rero mutari bwigere mubone, uco bizera nkuko watwizera twebwe, uzopfa kubimwereka wewe ebana aca bicomokana ku yindi transfer y'iyindi konte, usigare wifashe ku munwa ati yamaye nka ngo ya mapayi yanje aragiye, usigare urarira kubera ko ibihe turimwo nivyo kwiga kuvyikorera. Ariko haraho barihoreye, ntaco bariko bavuga, ntaco bariko bakora, n'abariko bagikora ni bake ugereranije n'abatanguranye no mushinga. Icyo noremeshe bapiyoniye ku vy'ukuri babandanye bakora mining. Igihe dutegereje turiko twubaka uno mushinga si usigaye, turi muri testnet ya nyuma ya testnet kabiri ya nyuma. Akanya n'akanya baratubwira launch the DEX full mainnet ecosystem. Ayo ma application yose 2356 ziri mainnet zitangura ibikorwa ziyemeje, ubuzima bwose butanguriye muri iyo ntango. Nyuma y'ivyo akazoyagwa kwisi uzokabona nawe Mbarusha, kandi n'umuntu wese ari kwisi akazoyagwa kwisi azokabona. Si ibintu bizoba biriko biba mu gifuri ku buryo umuntu azovuga ngo ngo ibi bintu ngo wabiguzehe. Oya, ni ibintu bizoba biri decentralize, ni ibintu bizoba vyegereye amaso y'abantu, ibizoba biriko biba kwisi yose abantu bazovyibonera n'amaso yabo nk'uku turiko tuvugana tubonana. Niko bizoba bimeze. Nahanogeza tubandanye dutegereza amatangazo ya Core Team. Nubwo navuze ko mfise channel ndayifise ari byo, ariko ntago ikunze kugira ibiganiro ishiraho atari uko Core Team ivuze, kuko ndatinya jewe kwemvanta inkuru, kuko iyo wemvanse inkuru muri YouTube abantu barakubonamwo ibindi bintu, ariko iyo uri kurasobanura ibitanzwe na bene vyo biraremesha abantu kandi bikabashiramwe intege. Rero jewe biganiro bicaho nka kabiri mu ndwi canke rimwe, buri ko update itanzwe na Core Team nkabonamwe ikintu ngira kamaro gifashije cofasha community, nkishira kuri Mutumishi official kuri YouTube yanje. Hanyuma naho nogeza ibyo ndarikira abapiyoniye canke se ibyo ndabahamagarira nabirangije. Mbarusha, ndagushimiye, dukoranye ikiganiro neza, kandi
abaza kucyumviriza bitonze, abataza kurambirwa n'umwanya wo kucyumviriza, kiraza kubahanura kibakure kwira urugezo kibashire ku rundi, kuko full launched mainnet dex defi ntagiri kure, ntagiri kure. Niyaba kure cyane ku bushoshozi bw'iwanje nibonera, ni P-Day ya 2026 ya 2026 tariki 14 z'ukwa gatatu, tushobora kuzohimbaza umwaka ugira indwi tumi na payi bahita baturoncingira full dex mainnet. Ariko simpamya neza nimba uno mwaka ukadusiga tudashitse muri full launched mainnet, umwaka utaha cyangwa se umwaka ukurikira ntago uzodusiga uko, ntago uzodusiga uko. Rero ubyumve, igihe tuba turiko dukora uno mushinga n'igihe gisigaye kugira dutangure gukoresha rino faranga digitale si kirekire. Nimba arabo bapasiteri, nimba arabo bakozi b'Imana, nimba arabo bakirisu, igihe cyo kwikangura bakaja ku murimo bagakora bakamayininga payi kiracahari, naho coba gisigaje, naho hoba hasigaye umwaka umwe canke amezi 6, naho bozoba bararose 2 canke 5 canke 10 canke 7, tuzobafasha kubaho, ntibizoba bisa na babandi babisuzuguye burundu. So reka nkukengurukire cyane, tuyaze neza kandi tukoranye ibiganiro by'umutima kandi n'iby'ubwenge bivana umuntu hano bikamushikana ahandi. Nubwo nuko yari umutumishi official cyangwa se mtumishi izina Daniel, twariko tuganira kino kiganiro kugira ngo duhuguke tuve muri ibi tushika ahandi. Ugire amaramuko meza, ugire no kwirirwa neza, ugire ahantu bwije bagira ijoro ryiza, aho bwakeye bagira umurango mwiza, abageze ku gicamunsi cy'umunsi ndabifurije kugira umugoroba mwiza. Okay, yari mtumishi, ciao ciao.